Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'ubutungane igisata c'agateka kazina muntu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza hari benshi bibaza impamvu perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane ku izina ry'abanyagihugu bose ariko nta cahindutse mu majambo yavuze nyuma inshuro nyinshi cane yaridogeye abacamanza naho nyene nta cahindutse umwaka uhezeho yanavuze ko agiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo mu mwaka uheze twarabajije kuri runo rubuga umushikiranganji babona ataco yamaze mu myaka itatu y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye abarenga 80% bavuze Domine Banyankimbona arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane benshi bavuga ko batabona akamaro k'uwo mushikiranganji ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha ubutungane bakiri muri ayo mabanga ntaca abarundi bo kwitega kuri ico gisata Domine Banyankimbona umushikiranganji asinziriye igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri Munyonyo 2021 ryakurikiwe n'umuriro warigise ibohero rikuru rya Gitega umuriro bamwe bita isanganya abandi bakemeza ko wateguriwe mu iperereza ry'u Burundi Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vy'abahitanywe n'uwo muriro mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu bamwe birananirana ko barekurwa mu kiringo ca Domine Banyankimbona abanyororo bamwe baraheza iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe kubona guma apfunze Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywa n'akamaramaza n'agatukisha ku gihugu inzirakarengane zihorwa ivyiyumviro vya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa amamiliyaridi yahawe yo gushira mu ngiro imanza zaciwe ntaco yamaze kugezaho umukuru w'igihugu avuga ko azovyikorera Domine Banyankimbona hasa n'umushikiranganji atabaho igenwa ryiwe ryoba ryaravuye mu gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi w'ico gihe aho babona ko umushikiranganji Janine Nibizi yarabangamiye inyungu zabo amakuru dukura mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga amanyanga Kanyana na Nyandwi boba barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane maze bo bakavyungukiramwo abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe vy'ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari benshi barekuwe barishe amafaranga umushikiranganji Janine Nibizi yoba yarabangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga ari naho hakozwe ibishoboka vyose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu ku mufasoni w'umukuru w'igihugu ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Jeanne Nibizi akuwe maze hagenwa Somambiki wa Kanyana na Nyandwi uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona adakuwe nta butungane buzokira mu Burundi
Sylvestre Nyandwi yahoze ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Sylvestre Nyandwi yahoze ari umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 gushika umwaka uheze. N'umwe mu bashikirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Amabi yakoze yoja mw'ihiganwa n'abashikirizamanza bo mu mwaka w'1972. Kwagiriza ibinyoma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemeza afise, gufata amatungo y'abahunze ata n'urubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu ku bw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kuboreza igufa bapfunzwe ku ry'ibiturire, kugabwa n'iperereza hagahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo nivyo vyaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 yamaze mu mabanga. Umuntu nk'uyo aguma gute mu mabanga? Ariko nyene nokwibutsa ko yakuwe muri ayo mabanga agahabwa ayandi mabanga. Nayo kandi Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse arongoye sentare Ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019. Emmanuel Gateretse arongoye sentare Ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019. Uworondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo niryo. Iwe ni hahambaye amategeko mu rubanza, hahambaye ico abatware bashaka. N'umwe muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Mu rubanza RPS 100 yaciriye abaharanira agateka ka zina muntu, abanyapolitike na bamwe mu basirikare, yarerekanye aho ageze mu kuba niryo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 rwari rutegekanijwe. Yavuze ko hazorusoma kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. No ngaho ntiyigeze arusoma ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021 kubera bwaca hatangura ibiganiro vy'ubumwe bwa Buraya na leta yategetswe na Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibihano vy'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima asohora urubanza rwitwa ko rwasomwe igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 kandi bitarabayeho, ahanisha umunyororo w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu 24 aterekanye umwe wese ico yakoze. Twarasavye dosiye zacu ntiyigeze aziduha. Umushingwamanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi yarahatswe guhagarikwa. Dosiye yose ibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse, yaratwanyiye no kunguruza. Umuntu akora ibintu nk'ivyo bigenda gute ngo aguma ari we ahagarariye ubutungane? Aha rero ntihavuzwe abantu bitwara muri sentare Ntahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana. None iyo sentare ikurira izindi mwumva itanga akarorero kameze gate? Aha rero niho bigera umuntu akibaza nimba koko amarira ya Perezida Ndayishimiye ari ukuri canke ari ukwigirisha. Bigenda gute ngo Nyandwi na Gateretse basizweho na Nkurunziza babe bakiri muri ayo mabanga, kandi bizwi ingene Nkurunziza na Kanyana bishe ubutungane bw'u Burundi? Ninde vy'ukuri yokwitega impinduka yozanwa n'abishe igisata bajejwe? Abanyuruza abantu ntibahanwa, kandi urutonde rw'abanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye twararumurungikiye, tukaba tuzi neza ko yarubonye. Vy'ukuri urubanza RPS 100 rwabaye ataruzi. Hano hariho ikibazo gikomeye cane. Tuzomenya ko impinduka igira itangure mu butungane umunsi twabonye intungane zigenywe mu bibanza vyo hejuru mu butungane. Umunsi twabonye ubutungane butanguye kwigenga koko, si abacamanza b'intungane babuze, ahubwo uwo munsi twabonye ubutungane butangiye kwigenga koko.
si abacamanza b'intungane babuze ahubwo babohewe amaboko imugongo. Perezida tabara abarundi ubaho umushikiranganji w'ubutungane umukuru wa sentare Ntahinyuzwa be n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika babikwiriye. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutungane, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza no kubandanya